bakora ibyaha, bajya kure y'Imana, basaba ibigirwamana. Imana iravuga ngo singomba kugumana n'abantu basenga ibigirwamana ng'ahantu hera. Irabirukana, ituma Nebukadineza araza arabajyana. Imbere y'uko bajyana haje intumwa zikomeye, haje abavugishwa n'Imana bahambaye nga Yeremiya, nga Nzuze, nga Yesaya. Baza kubabwira bati niyo mwakomeza gusenga imana zitari Imana, Imana izobarungikira. Natangaye ndasema amajambo ngo intumwa yayo, ngo intumwa yayo, ngo ntuze Nebukadineza. Nasomye Nebukadineza intumwa y'Imana. Ndatangana muri kuko yakoze iki Imana yagomba, kuko Imana ntiyemera ko mu ngoro yayo haza ibigirwamana, ntiyemera ko mu ngoro yayo haza badasenga Imana. Imana igomba kuba abajya mu rusengero rwayo, cyane cyane nk'abajya bahagarikiye bitwa abakozi bagendera mu kugororoka kw'Imana. Hanyuma rero niho rero imaze kubona bakobanse, Imana rero irababarira. Yeremiya arababarira ngo muzotwagwa i Babuloni, muzogenda munogo w'amaso, muzogenda muboshwe. Bagatwenga igitwengo kikajya hejuru, n'abagasenga Imana. Yari yaravuga ngo arasenga Imana ngo Mana uyu mutwe wanje wuzura amosozi, ndirire ubwoko bwawe, kuko Imana niramuberetse muri kazoza ingene bazohava bagenda bafashwe ari imbohe. Hanyuma rero ngo akagira na se akakira intuze, akakira intuze ngo akagira ibintu ngo vy'ingogo bijya babohesha ingiyo zirima, kabitwara kwizosa akazunguruka mu gisagara, akagira ngo uku ntimutangare, uku niko muzogenda muboshwe mutwawe i Babuloni. Bagatwenga bagahwera, hagahaguruka izindi abandi bavugishwa b'ibinyoma, bakavuga ngo ntababeshe, ngo ntababeshe, ngo ntababeshe, ngo hiye ingoro y'Imana ngenise, ngo hiye ingoro y'Imana ngenise, ngo Imana ntizoyirekura, ngo ntimubone ingoro y'Imana. Abantu ngo ni koko ngo Imana ntizorekura ingoro. Ijya ingoro itarimwe imitima igororoka, si ingoro n'amasenga y'abadayimoni. Ingoro Imana igombamwo ibirimwe imitima yera derere, iyo niyo ngoro ingomba. Waruka rwacu mwebwe muzodusubirire, ingoro y'Imana iranga ubwiza bwayo, irangwa no kugororoka. N'ahandi naho biba bite ndiba ari ingoro y'Imana. Hanyuma rero arababarira byinshi ntibamwemeye. Araruha rero igihe kirashika, ngo igihe gishitse Nebukadineza araza, afata umwami amunogora amaso n'abahungu biwe bose, afata bambika ingoga arabatwara. Igisagara cy'i Yerusalemu acanda umuriro, arakidomeka, cyose kirasha, aragenda. Abatwara i Babuloni, bagenda i Babuloni. Bashitsi i Babuloni barababara cyane, bagira umubabaro ntangere, umubabaro uhambaye. Bari bahenzwe n'abakamenyi. Hariho bakamenyi iyi myaka bariko barahenda abantu, bakabahenda abantu, bakabereka gutamba ariko ntibabereke kwihana, bakabereka kuririmba neza ariko ntibabereke kwihana. Muntu w'Imana kimutungana ukwihana. Rwaruka rwacu turabakunda cyane, mukurikira iyo nzira. Murabyumvise ishengero rya Pentecote ikiriranga ni muriro wa mpwemu yera, no kwihana no kugendera mu kugororoka. Niwo muriro w'ukuri, niyo mpwemu y'ukuri. Yesu nashimwe. Ubu turiko turavuga ubutumwa bwiza buzana abantu bagakiza, ariko hari bakamenyi hambavu baza babesha abantu, bakabesha abantu, bakabemerera imigisha, bakabemerera guhezagirwa, ariko bagahezagirwa batabemereye kwereka umutima w'Imana. Nabonye wigisha, ariko rigisha rya jambo ryo kwantuza yemwe ryo kwa Yakobo, hamwe yagenda kuri cyambu cya Yaboka, ariko arasenga, aravuga mu marayika arazarana Imana nigana ngo kwiherezo, ngo aragira ngo ndaguhezagire, ngo kugira ngo uhezagire, ngo witwa ngo nitwa Yakobo. Hanyuma rero ngo aravuga ngo uhera ibuntu cyitwa Yakobo, ngo ashaka ngo arenga Peniyeli, ngo arenga Peniyeli, ngo izuba rirarasa. None ngo izuba rirarasa, kakazugira ukaronke
izuba rirarashe yantuze ugomba uhabwe inzu, izuba rirarashe ugomba uronka umuduga. Ariko imbere yuko rirasa habanje kubiki, kuyihana witwa nde. Niyo nari integereye. Ariko arababarira aki intuzi izuba rirarase kakazura karonse, izuba rirarashe wa mudugura uronse, izuba rirarashe bya bindi byose warondera bironse. Oya, mbere yuko rirasa habanza kunigana no mu marayika ugaca bugufi ti ego mendemeye ndigisuma gocuca. Yesu nashi ndiko ndavuga rero bakamenye niyo bononeye Yeremiya, ariko mu izina rya Yesu nta kamenya azohagarara imbere y'umuriro wa Pentekoti. Bangahe mu byizeye? Yesu abampezagirire, Imana nishimwe. Hanyuma rero bagiye hariya bagize umubaro ntangere. Hari zaburi ivuga neza, ivuga kuguye mubabaro. Igice 130 lituri kuri 137. 137 hari igice kibivuga neza umubabaro bari bafise, wari umubabaro ukomeye cyane. Uyu yari kororezi mu mubabaro bari bafise. Mwahabonye ku nzuzi z'i Babuloni niho twahora twicara, mbere tugaturika tukagira gute, tukarira twibutse Siyoni. Ku biti byaho niho twahora tumanitse inanga zacu, abatwambukanye turi nyagano batugombera kw'indirimbo aho hantu, abatugaraguza agati batugombera kwa kanyamuneza bati nimuturirimbire ku ndirimbo z'i Siyoni. Mbega tworirimba duti indirimbo z'Uhoraho turi mu mahanga. Yerusalemu we ninakwibagira, n'ukuboko kwanje kw'iburyo nikwibagire gukora, n'ururimi rwanje rumatane n'amangange nintakwibuka, nintagukunda Yerusalemu ngo ndaharutishe ibinezereza vy'akanyamuneza vy'agahebuza. Imana nishimwe ngo ku nzuzi zabo z'i Babuloni bahora bicara bakagira gute, bakarira. Yego, ngo inanga zabo bari barageze gute, bari barazimanitse ntizari zikivuga. Aho inanga zacu, ayo majwi yacu ariko aravugira Siyoni ahera hahera. Ashise hatera aya majwi ndaca kimaze, inanga ikimanikwa bigaca bigenda. Sinzi ko mwari datse hajya muri ya Zaburi 126 umunsi ngo bavayo, kindi bumvise gitangura gushururuka niki, kindi gitangwe cyatuwe ngo gushururuka niki, ibitwenge niki, ni indirimbo mu kanwa kacu. Haleluya. Inanga zari zigize gute, zari zimanutse. Haleluya. Hanyuma rero uyu yanditse rero y'Izaburi niwe twemenyesheje amagorwa bari bafise hari i Babuloni. I Babuloni igikorwa bakora baraturika bakarira, kuko hari ukwihana kwari guke, byari byaragoranye cyane, bari nk'umubabaro ntangere. Harya turabona ngo baravuga ngo Yerusalemu we ninakwibagira Yerusalemu we, nuko kwanje kwibagiwe gukora. Umuntu yibagiye Imana n'ibikorwa byiwe ntibimenda neza. Aravuga ngo Yerusalemu ninakwibagira, ururimi rwanje rufatana n'amangage. Umuntu yahora aririmbira Imana ntaririmbira Imana, camera nk'ikiragi mu buryo bw'impuhemu. Rero ngaha iyi Zaburi yerekanye umubabaro bari bafise, ariko naharuko
hari abantu gusa bari bahowe kuko atakundi bari mu kivungi bajanye nabo bagumanye n'Imana. Abo bantu murabizi, bamwe muri bo muribuka Daniyeli. Na haruko Daniyeli hari i Babuloni ntiyagiye kurira, yagiye gukora iki? Yagiye gusenga no kunezereza iki? No kunezereza Imana. Daniyeli, Shadrake, Meshaki, Abenego n'abandi. Hari abandi mwo kwibuka n'abandi ba Esiteri, encore bande ba Ezira, bande ya Nehemiya, bande Mordekai na mwene kuriya. Bana batari bakeyi bariyo. Abo ntibagumye barira, bagumye bapfukamira Imana. Yesu nahabwe icubahiro. Nagomba mvuga rero ngo hari abantu bahagarara nk'abahizi, hari abantu bahagarara mu bikomeye bahagarara nk'abahizi. Nagomba namwe naho vyomera bite muze muhagarare nk'abahizi. Imana ibahezagire muze muhagarare nk'abahizi cyane bafise inkomezi. Yesu nahabwe icubahiro. Hanyuma rero Daniyeli musanzwe mubizi yuko yafashe pozisiyo kutihumanya naho yari Babuloni, kugezaho bagize ngo gusenga ntikwemewe, ariko aravuga ati sinzoreka gusenga. Daniyeli rero musanzwe mubizi yuko ubuzima bwiwe yagumye yerekana Imana. Hanyuma rero kandi Imana barayibonye biciye muri Daniyeli. N'abandi ba Shadrake, ba Meshaki, ba Abenego, n'abandi ba Esiteri, ba Mordekai, barya abandi bose bagumye berekana Imana. Barya bose bari barongowe n'ubushobozi n'ububasha bwa Mpwemu Yera, barabishoboye. Imana nihabwe icubahiro. Hanyuma rero nagomba kuvuga umwe muri bo bose ikintu bama bibuka cabatera umubabaro nuko batakaje ingoro y'Imana y'i Yerusalemu. Nico kintu cari kivize ingorane. Nico gituma ndiko ndavuga ngo Daniyeli ngo igihe asenga idirisha ryiwe rirabi Yerusalemu, ngo amadirisha yamagize ate? Yama yuguruye, ukamenga arahabona naho hari kure cyane, ukamenga arahabona. Haleluya. Nico nawe bigomba kukwiruka kukwereka, mbega idirisha ryawe ryuguruye riraba hehe? Idirisha ryawe ryuguruye riraba ryuguruye mu isi? Idirisha ryawe ryama ryuguruye riraba hehe? Umuntu w'Imana akwiye kugira idirisha ryuguruye riraba mu ijuru. Haleluya. Aho abonera ijuru. Erega umuntu w'Imana ijuru rirakinguka, akaronka ukadirisha gatoyi, akauvertire, akabona kwa data mu ijuru. Haleluya. Kuko afise umutima ugize ute? Utunganye, ufise ishirahamwe n'Imana. Yesu nahabwe icubahiro. Hanyuma rero ikintu cyose cyabanezera mu bugingo bwabo kwari ukwifuza Yerusalemu. Nehemiya yakora ibwami, yari umuhintanda w'ibwami, ariko ikintu gikomeye yama inkuru yama arekute iby'Isiyoni, iby'i Yerusalemu. Ngo yumvise abantu bagiye ca batuma kati ngwa hano mumbarira gakuru, bakavuga ngo mbega yamasigarira yasigaye abamenywa amezate, bakavuga ngo barya baragowe, bari n'ibiteterwe, kandi urusengero ruracyabomotse kwa kundi, rwarahiye, n'amarembo yarahiye, ibintu byose ubibonye, bari n'umubabaro mwinshi, bari n'ibiteterwe abasigayeyo. Nehemiya ngo agaca afata umwanya agasenga nk'umunsi, ngo afata umwanya imbere kujya umwami, ngo yasenze amezi 4 apfukamye kugira ngo aze kubarira umwami, ngo umwami yongere amurekure agende gusubira kubaka Yerusalemu. Kandi byarashobotse. Imana nishimwe. N'abandi inkuru yabo bamaga kumbura kubona Yerusalemu, umunezero wabo bakumbura kubona Imana.
hanyuma rero amasezerano bari barasezeraniwe nk'uwarafise nk'isezerano, bari bafise isezerano rikomeye. Nka Daniyeli nibaza yuko igihe Yeremiya yariko aratanga ubuhanuzi avuga ngo muzojyanwa i Babuloni, ariko mugashika i Babuloni muze muhakunde, muhasengere, murime, mwabire, muvyara abana, kuko inyuma y'imyaka 70 Imana izobagarukana ahantu. Hanyuma rero iryo jambo rero Daniyeli yama iminsi yose aharura agira abona hasigaye umwaka nguko maze imyaka 3. Imyaka 3 Imana ishimwe, hasigaye imyaka 67 kongera kaharura, hasigaye imyaka 50, hasigaye imyaka 40, kugeza aho umunsi ngo yabona ko imyaka ikwiye. Daniyeli nagomba ndahabereke Daniyeli. Haleluya. Reka nagomba natwe ugwaruka ushengero ry'Imana tuze turaharura imisi, duharura ibihe aho bigeze, ndituzi itariki, ariko ibiranga biri hafi.